Okay guys, uno munsi rero ndabazaniye ingene twokuramo shema cyangwa se mode pass twibagiye muri telefone Android y'ubwoko bwa Tecno Pop D Plus. Ku mpamvu z'uko nabonye yuko telefone yose usanga nyine ise akajede kayo, shaka tugende etape par etape kuri Android imwe buri imwe yose ndaje ndayibatemo ya yibayita Tecno Pop D Plus. Ngibi Tecno Pop D Plus ya shaka tugende etape par etape. Iyi Tecno Pop D Plus sindayizi izina, sinzi mode pass bakoresheje ngaha ngo niriye ya nta birenze nyene turaza kuyizimya kumwe nabereka ubushize, turaza kuyizimya hanyuma ndabereke etape par etape ingene buri Android yariyo yose tutoza turayikuramo code ya nico kigo cy'ubwenge. Telefone yamaze kuzima, nca twenda buto yo hejuru iyi amemta niyo hepfo ya ndaza kuza volume positive na volume negative ndazifyondere rimwe, nca ndekura power nca ngumiza ko kuri volume yo hejuru. Yes, turabe alalalala nabifyonze nabi ya turasubiramo nta kibazo. Nabifyonze nabi reka dusubiremo, nca turindira yuko irinda guheza kwaka nta bundi buhinga. Ndafyonda iyi volume ndayizimye. Yes, ndayizimye hanyuma tubiraye etape par etape. Yes, nabanza gufata iyi volume yo hejuru, iyi volume yo hejuru sinzi ko murahabona neza. Nca mfata iyi volume yo hejuru, volume yo hejuru niko ntose umuntu afatira telefone. Sawa, reka niyaranje tugenze nkuko. Yes my people, andibaza muriko murahabona. Nca mfata volume yo hejuru uku na volume yo na power, ikindi bicondera rimwe rero nkuko. Ndibaza muri kubibona. Nca ndekura power nca nguma nshonze kuri volume yo hejuru, murabona hano nshikiye. Yes, hanyuma ico nza gucanza kuri buto ya power iyi nshonde ngumizeko nca nshonda kuri ya volume yo hejuru. Hanyuma ico nca nkora ndaza kumanura nkoresheje volume iyi, ndamanura ahantu handitse more. Ndibaza mwese muriko murahabona ahantu handitse more, hama nca nshonda kuri iyi tushi iyi. Maze kuyifyondako murabona ahantu handitse wipe data, nca nsubira kandi nshonde ngaha, nshenza ngaha, nshmanura kuri yes, nshenza ngaha, nshonda comme ça. Murabona yuko iriko iraformata, nshanza ngaha nshonda kuri power button, igiye muri demarrage. Yes, kigenda muri demarrage, tutirindira ko iyi demarrage ihera etape par etape ya. Reka rero ndagusabe wewe uri mushasha ubanze ukore subscribe. Iyi ni etape ya mbere, shema tuba tuyikuyemo ya shema iraje kuvamo, ariko cha tugenda kuri etape ya kabiri nayo yo kudebloka wifi, kubera yuko wifi ica yi debloka bivanye no kuntu telefone iba yaragiyemo konte ya email ya like ino video muyikunde muri benshi. Nimwayikunda ku byinshi nta telefone nimwe nta bwoko na bumwe ntazobazanira. Yes, niwo mugambi mfise uyu mwaka, niwo mugambi mfise kuzana
buri bwoko bwose bwa telefone bazoza banzanira ndayikoramo video ndayibatamo ya niwo mugambi twabisezeranye. Ariko namwe biraterwa n'ingene mbonye amakomantere yanyu, biraterwa n'ingene mbonye munshigikiye mu gukora like, share na comment. Subscribe hoho nyene ndiyaza ukaba utarakora subscribe uzohomba, kuko buri bwoko nzozana nta na kimwe uzobona. Mugabo noba warakoze subscribe, every video I will post, you're gonna get a notification for you and be the first to watch it. Turarindira ino demarrage paka iheze. Turacategereza guys paka telefone ihejeje gusambura. Iminota yose bitwara utegereza kuyirindira, kuko iyi etape mpaka iheze. Yes my people, murabona hano dushikiye, ca tugenda handitse start, ca dusonda Skype. Mwana yuko neza telefone iriko iradusaba wifi, mwana yuko ngaha bidakunda yuko turengana. Ico nca nkora, nca nza kuri iyi telefone yanje, ca nugurura Pondax ngaha, donc ndayipartage, hama ca nugurura na connection, nuko hanyuma maze kugura connection na Pondax nca nza ngaha aha si all network, ngiye namaze kuyipartage ngaha. Dutegereze turabe iyo biherera. Ya mwe mugumane nanje gushika impera ya video, hanyuma mwirabe iyo biherera. Ca duca no kuri set up as new. Murabona rero ngaha telefone bisaba yuko ngo tuyatsa mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere bariko baradusaba ino code yahoramo natwe ntayo tuzi. Yes. Ubwa kabiri bakaca dusaba Google. Reka twe dukoreshe Google turabe ko yoyo nayo nyene idusaba. Nubwo iyi Google account ni email. Yaba tuzi email bari barashize muri no telefone na modo pass yayo
naha twari kuyaza canke yaba tuzi shema ya mode pass yaririmo naha twari kuyaza malheureusement nta na kimwe kirimo tuzi ca tubigenza dute wewe uca wiga nk'umu informaticien uti mbebasha nkuriki urabona neza yuko mbandanije urabona yuko bidakunda ntibikunda baca bambwiye yuko the device will reset to continue signing with a Google account that was previously donc iyi phone tubanze gushiramo email yahoramo aha rero twebwe reka aha mu kugira uyatse swat urarondera ibintu vyofuta Google yahoramo cyangwa ugahiga ibintu vyofuta shema yahoramo reka twe twikoreshereze inzira y'ishema iba yarahoramo turakora retour tuza ngaha mu ndimi yes duhitamo ururimi ngiye kubereka twihitamo runo rurimi uru rurimi tumaze kuruhitamo tuza ngaha nk'uku tuza ngaha nk'uku hama dusonda ngaha nk'uku dusonda ruturu nk'uku dusonda ruturu nk'uku hanyuma tuza dusonda aha nk'uku aha dusonda aha kuri plus aha hama dusonda ngaha muri clavier kugira haze clavier tuza guca tuza kuri aka kantu aka ko kuri clavier aka ko gusimbisha dusonda tugumizeko hama tuza dusonda kuri aka kajambo aka hama dusonda kuri aka ko hepfo aka turaba iri jambo rya mbere riri aka fresh ka mbere tugafyonda ko nk'uku tuza kuza tuza ngaha kutuburongo dutatu dusonda nk'uku tuza dusonda kuri iri jambo rya mbere nk'uku hama tuza dusonda ino kuri aka kantu dusonda ngaha kuri Gmail tuza tugirise nk'uku tuza gukora tuza ngaha nk'uku tuza handitse exchange duhindura dusonda ngaha nk'uku haze clavier y'icongereza uzoca uca wandika email ya fake iyo ariyo yose nk'ujewe reka niyandikire steak @gmail.com hanyuma ico nkora ndakuca nza kuri aka ico nshondako kuri aka ico nshonda kuri aka kavi hama nshonda kuri aka ico nsiba kandi nshonde ok mwabonye ko hariyo mode pass hajya harimo mode pass ko harimo mode pass reka tushiremo iyi mode pass nyene tugira 1 2 3 4 ushamwe ushaka cengira cenda yemeza agree shonda kuraka shonda kuraka ko hepfo byanse sawa shonda 1 2 3 4 mejeje shonda okay yes inca ndayisimba iyishema
nonga kandi ico ndayisimba. Sawa, Modopass turaheje kuyifuta iyarimo, turaronse iyo dufasha kwaza. Ca nkora retour. Telefone nca ngaruka ca ndayisubiza mu Congereza. Ja, mpejeje nca nconda start, hama Skype, ca nconda kuri setup as new. Yo ikigaruka ico nsaba ya shema na Modopass, shema twamaze kuyironka. Ca nza bampe Modopass ca ngira 1 2 3 4. Ca ndaca conda ngaha kuri clavier entre. Wana neza ya email yaheje kuyifuta. Ca nza nkaca conda kuri Skype, hama Skype, ca conda kuri next, hama Skype, hama Skype anyway. Ca conda kuri Skype ibi vyose, more, accept, thanks. Ca mpitamo igihugu, twebwe n'Uburundi, here, then next. Hama ca nza nemeze kuri aka kanaka. Akaba ndakemeje ko ca ndonka ijambo next. Wow, this is an amazing video. Urabona yuko telefone neza twahejeje kuyikuramo vyose. Telefone yacu yarangiye. Yes. Ka Modopass niko ari nk'iyo mukiriya nshaka guca nkuramo kamwe twayakiriza kugira ngo simpave ndayibagira. Cana kuri none remove. Telefone nubwo noyatsa urabona yuko ari automatique. Ya, nico cigwa rero nabateguriye. Yari Tecno Pop D Plus. Ingene bayikura mu shema warayibagiye. Mushishikare gukora like n'amapartage menshi. Thank you for watching. Ndaje ndabatemo n'izindi video zose muri rusange.